kuw'Imana itariki 13 z'ukwa gatandatu mu 1982 marayika w'umwami Yesu Kristo yaravuze ati ndashima cyane ko Imana yashize mu ruhande rwanje umuntu wo ku rwego jewe singomba rimwe na rimwe kugendagenda muri Amerika Latine. We yamye hagendagenda imyaka myinshi, hanyuma niho ndamuherekeza kugira ngo ndamufashe. We nashaka kumenya yuko jewe mba ngiye nk'umufasha, ariko nuko biri kuko niwe ariko arakora muri Amerika Latine yose. Jewe ndazi igikorwa yakoze, ndagikenguruka, kandi buri gihe ndamubwira nti niwe ujejwe ico gikorwa cose, uwo murimo wose. Jewe reka ntekane kugira ngo nshobore kuba mu bumwe n'Imana, nzirikana ku ijambo ry'Imana, niga, hanyuma mfata nzana ubutumwa uguhishurirwa kugira ngo ndaguha abantu, hanyuma nawe ubikwiragize biciye mu byafasha amajwi, mu masanamu, mu bitabo, hamwe n'ibintu byose Imana yaguhaye. Nuko rero jewe ndazi buno bukozi bukomeye cyane buri muri mwendata Bermudez n'ubw'inyungu kuri Amerika Latine yose, harimwo natwebwe twese. Nuko rero ndizera yuko namba hari umugwi ushimira cyane mwendata Bermudez, ukanamenya nica arico mu gihugu c'Imana, ni twebwe. Kwa gatanu itariki 4 z'ukwa mbere mu 1985 marayika w'umwami Yesu Kristo yaravuze ngo kuko ni vyiza kumwe mu bari hano aja muri paradizo amare igihe hariya, hanyuma azogaruke mu muzuko. Namba atanu mwe ashaka kugenda, jewe vyonezera kugenda, hanyuma ninagaruka ndizera yuko muzokongera mukamenya, kandi muzomenya ko ari jewe kuvyo nzobabwira, ku butumwa nzobabwira. Kandi sinzogira ikibazo na kimwe bibaye ngombwa ko ngenda, Imana niyampamagara. Mwamuzi igituma? Kuko ngaha turi kumwe na mwendata Bermudez azi neza n'amabanga y'ubwami bw'Imana, kandi ashobora kubandanya ari kumwe namwe, kandi nta kibazo na kimwe muzogira. Ku Imana itariki 11 z'ukwa mbere mu 1987 marayika w'umwami Yesu Kristo yaravuze ngo ndasigana hamwe namwe bundi busha missionnaire Miguel Bermudez Marin, ariwe mu myaka myinshi yamye agendagenda muri Amerika Latine yose ajanye ubutumwa kubizera bose bo muri Amerika Latine, hamwe n'abakozi b'Imana bose, abamenyesha umugambi w'Imana wo kwiherezo ry'ibihe, amenyekanisha ivy'Imana ifise kwiherezo ry'igihe, ubukozi bwo kwiherezo ry'igihe, ubukozi hamwe n'ijwi rirenga ry'inzamba buhamagara abatonejwe bose, bukabategura bubategurira guhindurwa kw'imibiri yabo. Wewe yakoze ku bw'ineza yanyu. We yamye ari umuntu yagendagenze kugira ngo ubutumwa bushobore kubashikira mu gihe cyategekanijwe n'Imana. Nico gituma jewe ndikunshimira Imana cyane ko ifise ku isi umuntu nka Miguel Bermudez Marin, ari uw'umugisha ukomeye cyane ku batoranijwe mu bihugu byose. Kuwa gatatu tariki 4 z'ukwa 11 mu 1987 marayika w'umwami Yesu Kristo yaravuze ngo nuko rero ijwi ryo mu ijuru, ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba butegerezwa gushika ku bantu, ku bana b'Imana nk'uko buri. Ntibukwiye kugorekwa, ntibukwiye guhindurirwa insiguro. Ubwo butumwa bukeneye kuguma butunganye,
batabugabanije canke ngo babwongereko, bushike ku bantu ikibiriraho. Nico gituma Imana yemeye yuko tuba mu gihe c'imico nk'uko bivugwa mu buryo bw'ubushakashatsi ndetse no mu buryo bw'ubugenegene, kugira ngo bityo dushobore kugira buno butumwa bumeze nk'uko buri, bumeze nk'uko bubwirwa abantu. Imana yararungitse inshuti yacu umuvukanyi Miguel Bermudas Marine afise ubumenyi bwuzuye bwo butumwa bw'ijuru rirenga ry'inzamba, kugira ngo afashe abana b'Imana bose ahantu hose mu bihugu byose, ndetse no kugira ngo afashe abarongozi bose bo mu bihugu byose, kugira ngo ubutumwa bugume butunganye, bugume budakuweko canke butongereweko, ntihagire umuntu n'umwe agira ico akurako canke ngo yongere kuri ubu butumwa. Ubutumwa buvuye ku Mana no bwa buri mwana w'Imana abaye ku isi, kubugabanya canke kubwongerako ni ugukura ku bubasha buno butumwa bufise. Ubu butumwa butegerezwa kugira no kuzana ku bantu. Buno butumwa butegerezwa kuzana, butegerezwa gukora umuzuko bapfuye hamwe no guhindurwa kw'abazima. Nico gituma butegerezwa kuguma ari ntakogwako, kandi kugira ngo bugume nk'uko buri butunganye, Imana yarungitse inshuti yacu mwene data Miguel Bermudas Marine, kandi nanje ndamuherekeza muri izo ngendo, kandi buri gihe yamampa agace gato ko kubatasha kugira ngo ndabazanire intasho zivuye ku wantumye. Nkoresheje ubutumwa kuri umwe mu wese muri mwebwe, ubutumwa bwa nyuma. Hanyuma y'ubu butumwa nta bundi butumwa buhari. Buno butumwa nyene nibwo buzoja no mu bwoko bw'Abaheburayo. Buno butumwa nyene buzoshika kuri bo, ariko ubwa mbere ni twebwe tubufise, kugira turonke ubumenyi bw'umugambi w'Imana wose. Jewe nzobana namwe hamwe n'inshuti yacu Miguel Bermudas Marine kugeza habaye umuzuko w'abapfuye hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima muri iki gihe. Hanyuma nawe nyene ntituzosigana, ntituzorekana, baba mwebwe canke twebwe, tuzobandanya turi kumwe ibihe bidashira, twunze ubumwe, turi hamwe mu rukundo rw'Imana, mu gihe twebwe twemerewe kubamwo. Kuwa kane tariki 15 z'ukwa gatandatu mu 1989, marayika w'umwami Yesu Kristo yaravuze ngo, kandi buri gihe ibikorane by'abakozi b'Imana ni iby'ingirakamaro cyane, kuko bityo barashobora kubaza Miguel ibibazo byose bafise, ndetse bakanabona
n'ibindi bintu badatahura kugira ngo nawe abafashe nuko hatahurika ibintu byose muri buri gihugu bigishwe mu buryo bumwe ubutumwa kuko buno butumwa nibwo buzotuma haba guhindurwa kwa buri umwe wese mu bakiri bazima kandi ubutumwa butegerezwa kuba mu buryo nyabwo muri buri gihugu kuko igihe butabaye ubutumwa butunganye ntabwo bwozozana uguhindurwa kw'abazima nuko rero tuno tuntu rero mwebwe mutuganire na Migere jewe nari nababwiye yuko mweza ata Migere Bermudesi ari umuntu Imana yashize hagati mu baminisitiri bose abashira mu baminisitiri bose mu gikorwa kugira ngo aje imbere mu gikorwa civuga butumwa mpuzamahanga nuko kugira ngo mwese mugire ugutahura kumwe mugire ubumenyi bumwe mu butumwa nuko rero mwese muri ubwo buryo ibikorane byo kuganira na Bermudezi ndetse niyo abagendeye muri buri gihugu mukoreshe neza umwanya nuko bityo mumenye yuko byose muzaba muri ko murabikora neza kugira ngo bityo mwese muronke inyishu hanyuma ingero ya buri umwe wese muri mwebwe aza yironke atakibazo na kimwe kirimwo nuko twese tube twiteguriye umwanya wagenywe n'Imana wo guhindurwa kw'imibiri yacu. Ni byiza mwebwe mwamaze kumenya uwo ari we mwenda Bermudesi kandi murazi yuko yakoze neza muri Amerika Latine kandi azobandanya akora neza muri Amerika Latine akorana namwe mwamaze kuba mwizigiye mwenda Bermudezi nuko rero mubandanye muje imbere buri gihe mufashanya muri byose kugira ngo ashobore gukorana namwe muri byose bityo twese tube twiteguriye ico twese turindiriye ari meta yacu kandi ni nayo meta y'Imana byongeye kwa gatandatu tariki 22 z'ukwa gatano mu 1993 marayika w'umwami Yesu Kristo yaravuze ngo Imana ibahezagire Imana ibarinde kandi mukomeze mu gihugu civuga butumwa mpuzamahanga muri Karayibe mubandanye gwaruka kandi Imana iyo bakoresha cyane mu bwami bwayo ndetse nawe Migere Imana yo guhezagira kandi gukoresha cyane mu bwami bwayo mu gihe cacu hamwe n'ikiringo cacu kandi ube ubufasha kugwaruka rwose muri gihugu gikomeye cyane civuga butumwa mpuzamahanga ubona ko Imana yaguhaye wewe rino higwe ryo kuba umumisioneri wagizwe umumisioneri mu kiringo c'ubuntu kandi waciye uba n'umumisioneri no mu kiringo c'ubwami ese wowe umugisha kugwaruka rwose muri iki gihugu gikomeye cyane civuga butumwa mpuzamahanga kiriko kiraba namwe gwaruka murafise muri mwenda Bermudesi aho murafise ugukwega ubumenyi bw'ivuga butumwa mpuzamahanga aribwo buri iruhande yanyu kugira bityo mukore mufise ubunararibonye ubwo mwakuye muri mwenda Bermudesi ariwe yakoze neza muri Amerika Latine yose no muri Karayibe yakoze neza mu kiringo c'ubuntu kandi anakora neza mu kiringo c'ubwami nuko rero mugume mwunze ubumwe na mwenda Bermudesi muri iki gihugu gikomeye cyane civuga butumwa mpuzamahanga muri Amerika Latine yose na Karayibe kwa gatanu tariki 5 z'ukwindwi mu 1996 marayika w'umwami Yesu Kristo yaravuze ngo
kandi uko niko biri uva mu guhuja mu kindi, ni nako biri muri iki gihe cacu. Ico gituma dukwiye kuguma twunze ubumwe, kandi buri gihe narababwiye ati buri gihe mube mwunze ubumwe neza, kandi mufatane mu nda na Migeri. Imana yaduhaye Migeri, Imana yamushize ku ruhande rwanje kugira ngo akore mu gihugu c'umwami, kandi Migeri nanje buri gihe twamye dukora twunze ubumwe neza, nta kibazo twe dufise jewe na Migeri. Kandi narababwiye buri gihe ko mwoguma namwe nyene mwunze ubumwe neza, nuko mugategura ibikorane mu ngendo akora, kandi buri gihe mukamwumvise ku murango ku bijanye no guhishurirwa hamwe no mu butumwa no mu mavideo, kugira ngo abashikire ku gihe. Mwese mugire ifungurwa zo mu mashengero yanyu, ndetse muganire na Migeri, murabe mukorere na Migeri mu gihugu c'Imana mu buryo bwagutse. Kandi buri kintu cose Migeri nanje tuzokiganira mu vy'Imana izotwemerera canke izonyemerera, kugira ngo ndabafashe mwebwe mu gihugu cose. Nzobana na Migeri twunze ubumwe hamwe namwe dukora mu gikorwa c'Imana. Kandi buri gihe Migeri antumiye kugira ngo ndamuherekeze mu ngendo mbane namwe, nzomuherekeza, reka tuvuge ngo kugira ngo, reka tuvuge tuti incuro 90 canke 99 kw'ijana nzoherekeza Migeri muri izo ngendo azoba yantumiyemwo, bityo tuzoheza rero dusangire namwe ivy'Imana impa. Mwibuke mukore mwunze ubumwe mufatanye mu nda na Migeri, kandi mukenguruke mushime impanuro Migeri yamabaha. Bona ko ari Imana yamushize ku ruhande rwanje Migeri, no kugira ngo nuko ari we mwiza Imana yari yifise kugira ngo imushire mu ruhande rw'iwanje mu bukozi. Kandi jewe ndashimira Imana ku bwa Migeri, kuko yamye agororotse muri ibyo bintu byose Imana yamuhaye kugira ngo akore mu gihugu cayo, kandi azobandanya ari umwizigirwa mu bikorwa byose bisigaye imbere gato. Nuko rero dukore buri gihe, nanje ubwanje, nanje buri gihe nanje nunga ubumwe na Migeri, ndetse no ku isabukuru y'imyaka yanje si jewe nitegurira isabukuru, ariko ni Migeri. Nuko rero Imana yashize mu ruhande rwanje umuntu ari we nshobora kwizigira, kandi jewe ndamushimira Imana, kandi ndasaba Imana ngo imuhezagire, imukoreshe buri munsi mu gihugu cayo, kandi imukoreshe kugira ngo namwe nyene mugume muri mu bumwe mu rukundo rw'Imana, mukora mu gihugu c'umwami. Kuwa kane tariki 12 z'ukwa gatandatu muri 2008, marayika w'umwami Yesu Kristo yaravuze ngo, Migeri niwe muntu nizigira kubwa kino gikorwa cyo kwegeranya amafaranga yose akenewe kubwino project, kubwino mugambi, nkuko kandi yamye ari no mwizigirwa mu bindi bikorwa byose nk'ivya satellite, ndetse no kugura ibibanza ikindi gihe. Kandi buri gihe yamye ari umwizigirwa, kandi Imana yaramuhezagiye muri ivyo. Mwebwe mwamye mwunze ubumwe nawe mu bintu byose yamye arakora. No kuvuga yuko Imana yahaye abaminisitiri bose apotre akomeye cyane, ubwo mwamye mwunze ubumwe nawe mu bihe byose, kandi abagendera mwebwe mwese. Abantu bose bamye bunze ubumwe nawe bamye bagira intsinzi, kandi bazokwama bagira intsinzi. Abitandukanije nawe bagize ibibazo, kandi bazokomeza kugira ibibazo. Uburyo bwo kugira ngo abaminisitiri bose abakozi b'Imana bagume bunze ubumwe, hamwe n'amashengero yose agume yunze ubumwe, bwamye ari ubu nukunga ubumwe hamwe na Migeri. Kandi turiteze yuko mwese mubitahura, kandi mwese nanje ubwanje nunze ubumwe na Migeri,
kubw'ivyo rero jewe ndi uwa mbere yunze ubumwe nawe, nunze ubumwe nawe nkora muri bino bikorwa, nande wundi namwe umwe wese muri mwebwe namwe. Nuko rero turiteze yuko mwese mubandanya munze ubumwe nawe mukora muri bino bikorwa by'ivugabutumwa mpuzamahanga ndetse no muri bino bikorwa vyana amaporoje n'imigambi y'umugambi w'Imana. Kuwa mbere tariki 16 z'ukwezi muri 2002 marayika w'umwami Yesu Kristo yaravuze ngo ntimwemere ko haza abantu bafise ivyiyumviro hamwe n'ubumara bwo mu buryo bw'impwemu bwo gucanamwo hamwe no mu rurazi kugira ngo bagerageze kuducanishamwo canke kuvuga nabi mwebwe canke kuvuga nabi mwene data Beremudesi. Mugume mushikamye kandi mugororokeye Kristo. Buri muntu wese yogerageza konona canke kuvuga nabi Beremudesi, mwene data Beremudesi, azoba ariko arabikora agwanya jewe, kuko jewe ndiko ndakorana nawe mu gihugu cose muri Amerika Latine no muri Karayibe. Kandi mu yandi majambo bazoba ariko bavuga nabi Imana n'umugambi wayo, kuko ni Imana n'umugambi wayo wo muri iki gihe ca nyuma, mu ntambuko ya nyuma y'igihe c'ibiriko bizifuruka. Kuwa gatandatu tariki 4 z'ukwezi 11 muri 2006 marayika w'umwami Yesu Kristo yaravuze ngo Miguel ni umwe mu bavuga bati ni vyiza nambe Imana idashaka kunkoresha muri ibi, nuko rero ndasengera b'Imana ishaka gukoresha kugira ngo Imana ibakoreshe, kandi jewe nguma ncecetse mu bintu ndiko ndakora. Ubwo ndibwo buryo Miguel akora, ari bwiza cyane. Ntabwo yigera ashavurira umuntu n'umwe, ariko avuga ati bibe nk'uko umwami ashaka. Imana iriko iramukoresha cyane gose muri mwebwe mwese ngaha hamwe no mu bihugu byose, kandi jewe ndashimira Imana kuba yarampaye Miguel kugira ngo akorane n'abakozi b'Imana bose hamwe n'abizera bose bo mwiyobokamana ry'abakristu mu bihugu byose. Kandi ndipfuza yuko Imana yomukoresha buri munsi, ikamukoresha cyane, kandi namwe ko buri munsi mwaguma mwunze ubumwe nawe kandi mugakora mwunze ubumwe nawe buri munsi. Imana yamushizeho kugira ngo akore ku bw'ineza ya mwebwe mwese. Ni apotre akomeye gose, akomeye cyane Imana yashize hagati mu ishengero ryayo muri iki gihe ca nyuma. Je buri gihe naramubwiye nti na Pawulo yari yipfuje kugira umuntu yamufasha nka Miguel na Petero hamwe n'abandi, ariko ni twebwe twahawe kumugira muri iki gihe. We yamanantumira kandi mu ngendo ziwe z'ivugabutumwa mpuzamahanga, kandi buri gihe iyo binshobokeye ndahaba, bitanshobokeye naho mba nzi yuko mwebwe atakibazo muza kugira mu gihe Miguel aza kuba yashitse hagati muri mwebwe. Musengere cyane Miguel kugira ngo Imana imukoreshe buri munsi, imukoreshe cyane mu gihugu cayo. Kubijanye n'ibitabo ntimwigere mwisohorera ibitabo ko mushaka, kuko jewe narabwiye Miguel ko buri gihe yobigenzura akaraba namba byose bimeze neza, namba hari ikintu cyo gukuramwo turakiraba tukagikuramwo, ikintu kitabereye yuko cari gikwiye kugaragara.
nta wundi muntu n'umwe afise uburenganzira bwo gushira ku mugaragaro nk'uko abyishakiye ubutumwa. Jewe nabihaye Migere niwe abijejwe, ico gikorwa ni Migere akijejwe, kandi byose bitegerezwa kugenzurwa imbere y'uko bishirwa ku mugaragaro kugira ngo byose bigende neza. Hagize umuntu abikora nk'uko avyiyumviriye, nuko mu byatangajwe ku mugaragaro kigateza ingorane runaka ku rushengero runaka canke kuri bene data bose, hanyuma uwo mwitwarariko uzoba uwo muntu niwe azobibazwa. Haba na jewe ubwanje sinigera nshira ikintu ku mugaragaro, ubutumwa ku mugaragaro, Migere atabanje kubusuzuma ngo abugenzure. Nuko rero Imana yaramuteguriye ico gikorwa, yatoranijwe kuva isi itararemwa ku bw'ico gikorwa cose no kugira ngo akorane n'abakozi b'Imana. Kandi jewe ndakenguruka iryo tora Imana yakoze, ukuntu yamutoye ikamutoranya uhereye kuva isi itararemwa. Kandi ndipfuza ko Imana imuhezagira cane, imuteza imbere mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'ibintu bigaragara buri munsi, imuteza imbere cane. Kandi jewe buri gihe nzokwama nunze ubumwe nawe mu vyiza no mu bibi, nk'uko nawe nyene yamye ari kumwe nanje igihe cose mu vyiza no mu bibi, hamwe namwe nyene ubwanyu. Nk'uko yamye ari kumwe namwe mu vyiza no mu bibi, nanje kandi namye ndi kumwe namwe mu vyiza no mu bibi. Kandi ndazi yuko namwe mwamye muri kumwe na Migere mu vyiza no mu bibi, ndetse hamwe nanje. Kandi tuzoshika mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha. Ku gatandatu tariki 19 z'ukwa 12 muri 2009, marayika w'umwami Yesu Kristo yaravuze ngo, jewe ndizeye, narizigiye kandi ndizigiye kandi nzokwizigira buri gihe Migere. Ni apotre uwo mwami ariwe abakozi b'Imana bose bariko baramushimira mu gikorwa c'ivugabutumwa ariko arakora, akoresheje ubutumwa bwo mu gihe ca nyuma. Nibwo mwese mwarisanzemwo hamwe n'amashengero, kandi babandanye mumushigikira muri ubwo bukozi, kandi mukomeze muronka ivyafasha amajwi, ivyafashwa amajwi, ibitabo, haba no kubironka kuri internet kugira ngo namwe ubwanyu mu macapiro yanyu mubigwize. Ntaco bitwaye, no kuvuga yuko atigeze habura imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu. Kandi impanuro za Migere arizo zamye ari nziza cane, impanuro z'intumwa nk'uko yazitanga n'intumwa mutagatifu Pawulo. Nuko rero nimba hoba harigeze kuba apotre akomeye cane, ni muri iki gihe. Kwa gatatu tariki 29 z'ukwa muri 2010, marayika w'umwami Yesu Kristo yaravuze ngo, isabukuru ryiza y'amavuko Migere Bermudez Marine, kandi asimigisha y'Imana yoba kuri wewe hamwe n'umugore wawe ndetse n'abakozi b'Imana bose n'amashengero yabo mu bihugu byose, kandi iguteza imbere mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'ibintu bigaragara, kandi gukoresha cyane mu gikorwa cayo muri kino gihe ca nyuma. Kandi ese yo kwemerera utabonye urupfu ikaguha uguhindurwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo, amen. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo ni ingabo zo mu buryo bw'impwemu, kandi mu ngabo hariho imyanya itandukanye, nk'umwanya w'abakapitene. Abakapitene aribo bashushanywa n'abapasiteri, ariko Migere afise umwanya wa generale w'inyenyeri zitanu.
imana iguhezagire igukoresha muri uwo mwanya buri gihe Miguel. Twarabonye ingene imana yamye gukoresha muri uwo mwanya hamwe n'abakapitene benshi hamwe n'amashengero yabo no mu bikorwa by'ubwami bw'Imana. Ndagukeje Miguel ku gikorwa cyose wamye ugenda urakora, byongeye na Rusi kuba yamye yunze ubumwe nawe akora n'abakozi b'Imana bose n'amashengero bamye bakora bunze ubumwe na missionnaire Dr Miguel Marine mu bikorwa byose byo mu bwami bw'umwami Yesu Kristo. Ese Imana yobandanya kubahezagira mwese, mubandanye mugira ijoro ry'umunezero. Miguel nawe ubandanye ugira isabukuru ryiza ry'amavuka hamwe n'umugore wawe Rusi ndetse hamwe n'abantu bawe, kuko abantu bawe si abanyavenezuela gusa, ariko ni ihanga ryose ry'Imana, ishengero ryose ry'umwami Yesu Kristo. Venezuela yahaye ishengero ry'umwami Yesu Kristo apotre akomeye gose. Turakeje Venezuela kubw'uwo mugisha Imana yazanye biciye muri Venezuela kubw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryose. Mubandanye mwese mugira ijoro ry'umunezero, kandi Imana ibandanye kubahezagira mwese. Kuwimana tariki 20 z'ukwicumi na rimwe muri 2010, marayika w'umwami Yesu Kristo yaravuze ngo, kandi Dr Miguel Marine ariko arakora hamwe n'abakozi b'Imana bose n'amashengero n'ibintu byose bifitaniye isano n'abantu bose bazohindurwa bakajana na Kristo mu buzima n'uko bw'umwagazi w'intama. Nico gituma abantu bategerezwa kuguma bari mu rutonde, bakirinda ibice, bakirinda amatati umuntu na mugenzi we. Umuntu yiyumviriye ibitandukanye n'uwundi, umukozi w'Imana akiyumvira gutandukanye no kuwundi yiyumvira, iyo si impamvu yotuma haba amatati, ariko nukunga ubumwe cyane, no kuba bunze ubumwe cyane, kuko umunsi umwe twese tuzotahura ibintu mu buryo bumwe. Ku gatanu tariki 22 z'ukwicumi muri 2017, marayika w'umwami Yesu Kristo yaravuze ngo, ndashima ndakengurukira missionnaire Miguel Marine hamwe n'abakozi b'Imana bose bunze ubumwe nawe mu gukora mu maproje, mu bikorwa kubw'ineza y'ikiremwa muntu, ivyo ihema rinini Carpa Cathedrale ririko rirakora. Ndetse kandi mwe mwunze ubumwe neza na missionnaire Dr Miguel Marine, we niwe ahagarariye ivyo bikorwa byose. Apotre Dr Miguel Marine, mwese mukore mwisunze impanuro abaha mu gikorwa c'ivugabutumwa mpuzamahanga hamwe no mu gikorwa co gushiraho kw'amashengero ndetse n'ibindi bintu byose bifitaniye isano n'abizera Kristo bo muri iki gihe ca nyuma. Ese imigisha ya Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese, kandi se vuba twese twoba twiteguye huzure
ishengero ry'umwami Yesu Kristo, nuko turonke ukwizera, uguhishurirwa kuduhesha guhindurwa no kujana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Imana ibahezagire kandi mubandanye mugira umunsi w'umunezero.